yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho ku rukundo rwiwe. Isezerano yangiriye bitazovaho namba, ibihe nzobaho mu rukundo rwiwe. Niho nibera kukunzi nakekeranya ko ntarupfu canke ubugingo n'abamarayika canke ibigeragezo, ntavyo mw'ijuru canke mw'isi, nta biriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Mu ntege nke zanje iyo ndemerewe gerageza canke iyo nsitaye ikimagurutsa kama intege nkagwa nuko nibuka uwankunze atazompeba mu rukundo rwiwe. Niho nibera kukunzi nakekeranya ko ntarupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, ntavyo mw'ijuru canke mw'isi, nta biriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Mwami wanje, mwami wanje, ngiriye neza mwami wanje, ntaco nkura mu rukundo rwiwe, mu masezerano yiwe ko yarejo n'ubu niko ari. Vyonkura mu rukundo rwiwe, nta bihari nta bizoza ntandukanye nawe, na